Ndagusuhuje nkwakaze ngaha kuri ino mboneshakure, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho dukurikira uherereye. Turi ku munsi wa mbere w'indwi igenekerezo ry'icumi n'indwi z'ukwezi kw'indwi umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ese Colonel Domitien Niyonkuru yoba ashaka guca mu makanda mabi ya Colonel Ruferedi Innocent Museremu? Colonel de Police Domitien Niyonkuru arongoye iperereza mu gihugu hagati wo benshi bita DDI kuva muri Nyakanga 2022. Muri ayo mabanga yasubiriye Colonel Aloys Sindayihebura nawe yari amaze igihe gito cane asubiriye Colonel de Police Ruferedi Innocent Museremu. Ikurwa rya Museremu ryari ryabonetse nk'intambwe ya mbere ya Perezida Ndayishimiye yo kwikura General Alain Guillaume Bunyoni, aho Bunyoni akuriwe co kimwe n'ibindi bihangange. Aloys Sindayihebura yagenywe kuba umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ariwe benshi bita chef de cabinet civil du Président de la République, aho yasubiriye General Gabriel Nizigama batazira Tibia. Colonel Domitien Niyonkuru nawe yaciye asubirira Aloys Sindayihebura mu kurongora iperereza mu gihugu hagati. Domitien Niyonkuru yoba ari muntu nde? Colonel Domitien Niyonkuru avuka muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba. Bamwe bavuga ko avuka ku gatumba kamwe na Reverien Ndikuri yarongoye CNDD FDD. Mbere bamufata nk'umuntu wiwe mu buryo hari bamwe mu bihangange cane cane abitwa ko hari ba Mpamve ba Evariste Ndayishimiye bamwinuba. Uwugiye kubonana na Domitien Niyonkuru baramubwira ngo wiyubare mu vyo uvuga kuko vyose haca bihadikuriyo. Domitien Niyonkuru yahoze arwana mu kiroberi ca FDD mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu gihe c'imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Domitien Niyonkuru yari arongoye igipolisi mu gisagara ca Bujumbura. N'umwe mu bahonyoye uburenganzira bw'abiyamirije ikiringo ca gatatu ku buryo Perezida Nkurunziza yabimuhereye ikidari ku wa 2 z'ukwezi kw'indwi 2015. Mu nyuma yaragenywe kurongora igipolisi mu ntara zo hagati mu buseruko bw'igihugu hari byo bita Region Centre Est mu rurimi rw'igifaransa. Akarere yarajejwe karabayemwo ivyaha vyinshi bijanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Ntituzi ko wenyene yabigizemwo uruhara. Ikurwa rya Museremu mu burongozi bw'iperereza mu gihugu hagati ryazanye agahengwe mu gihugu. Mu mezi ya mbere Domitien Niyonkuru yarakunzwe cane n'abantu benshi, yaragabanije ibiturire vyari vyarimonogoje kuri Museremu. Kunyuruza no kuboreza igufa abantu vyaragabanutse. Inkorabara nka nkokora ndetse n'akazungu zaragabanijwe inguvu. Domitien Niyonkuru wenyene ni umuntu yisonera, avuga make, akunda inkino kuko asanzwe hari mu ndongozi za FFB. Aratandukanye rwose na Museremu abayeho yiyemera gusa, ariko ka gahengwe kamaze umwanya urume rumara. Kunyuruza abantu vyasubiriye kuvugwa cane mu Burundi mu myaka iheze. Ku wa 5 z'ukwezi kwa mbere 2023 umukuru wa OBR mu ntara ya Gitega ariwe bita Adrien Ndayizeye yarahamagawe kw'iterefone n'uwutwara iperereza mu ntara ya Gitega. Yavuga ko hari ico ashaka ko bavugana. Ashitse aho bavuganye, Adrien Ndayizeye yaranyurujwe. Kw'isonga ry'ifatwa ryiwe havugwa George Nshimirimana arongoye umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Gitega. Aho nyene na Adrien Ndayizeye ni umunywanyi wa CNDD FDD. Kuva ico gihe ntawuzi iyo Adrien Ndayizeye apfungiwe. Vyaravuzwe ko yoba yarajanywe gupfungirwa mw'iperereza i Bujumbura, ariko ntawurigera amubona. Abiwe ntibazi ko yoba akiriho. Ku wa 16 z'ukwezi kwa kabiri 2023 Froduard Ndayikengurukiye, umwe mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza ariko yari yarahevye ivya politike, yaraguye mu mutego w'iperereza. Yahamagawe na mwene wabo ariwe bita Magnus Ndayizeye, yamubwira ko ashaka ko basangira agacupa mu Kamenge. Froduard yagiye ataco yinona, ntiyamenye ko haguye mu mutego. Magnus Ndayizeye asanzwe akorana n'iperereza. Ako kanya yariko akorana na Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka. Kuva ico gihe nta gakuru ka Froduard Ndayikengurukiye ntawuzi iyo bagiye kumupfungira canke ko batamaze kumwica.
Kuwa 29 z'ukwezi kwa gatatu 2023, Viateur Nzigo yahoze arwana muri Paripeutu FNL akaba ari umunywanyi wa CNL yarahagaritswe n'abakozi b'iperereza mu ntara ya Muyinga bakoranye n'abatwara imbonerakure muri iyo ntara. Viateur Nzigo bamukuye muhira iwe ata gahuzu yambaye, baraheza bamujana mu modoka y'iperereza mu ntara ya Muyinga. Guhera ico gihe ntawuzi iyo bapfungiye Viateur Nzigo canke ko batamaze kumwica. Nayo kandi iperereza ryaremeje ko ari ryo rifise Janvier Ngendakuriyo, umunywanyi wa CNDD-FDD yahora akora mu nama nshingamateka, kandi hasanganywe amatata akomeye na Geras Daniel Ndabirabe, yari yafashwe nk'uwunyurujwe. Nayo kandi iperereza ryararekuye Pacifique Mahoro, umukozi wa Burarudi akaba n'indongozi mu mashirahamwe y'abagendana ubumuga, yari yafashwe nk'uwunyurujwe nawe nyene. Ubwo hakaba ari bumwe mu burorero bw'abaguma bafatwa nk'abanyurujwe kuva muri Nzero 2023. Colonel Domitien Niyonkuru ariko aratakaza ishusho nziza yari yatanguranye. Birababaje ingene ishusho ya Colonel Domitien Niyonkuru ihindutse mu kanya gato. Ivyo yariko arakora vyasa n'ibiriko birahindura ishusho y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye mu makungu. Mu mwaka w'ibihumbi 2022, ivyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero vyari vyagabanutse rwose. Benshi mu barongoye iperereza mu ntara, Domitien Niyonkuru yari yabahinduriye aho bakorera, mbere yari yashoboye no kugena abandi bashasha. Icizere cari kiriho ko yashoboye guhindura ibintu umuseremu yari yaradadabanze. Nayo mu bindi kandi, ahantu wahora ushika wipakije ku mafaranga 8,000 canke 10,000 vy'amarundi, ubu uhashika urisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 40 vy'amarundi. Ubu kuduga ruguru wipakije biragoye. Abafise amabisi canke amaprobox yunguruza abantu abakuye mu gisagara ca Bujumbura abajana mu ntara zo mu gihugu hagati baracirirana n'uwupakiza, bikaba ibiganiro birebire kandi bigoye. Bamwe mu bipakiza twasanze kuri Cotebu kuri uwa 16 Mukakaro 2023, hari abavuga ko bamaze iminsi ibiri bahaza ngo bipakize bagatinya ibeyi. Bati kuva ku wa gatanu w'indwi iheze uvuye i Bujumbura uja i Ngozi canke mu Kayanza wipakije na Probox, umuntu ariha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 40 vy'amafaranga y'amarundi. Muri bisi ni hagati y'ibihumbi 20 na 25 mu mafaranga y'amarundi. Ivyo bakabikora bavuga ko hata bitoro baronka. Hari n'abemeza ko kubera abapolisi baza barababuza kuduza ibiciro, abashoferi bamwe bamwe baca banyegeza imiduga. Bati abashoferi baraza bakihereranya abipakiza bakababwira ko bavuye kunywesha igitoro muri Kongo, kandi bido bayironka ku mafaranga arenga ibihumbi 120 mu mafaranga y'amarundi. Kwabemera kwipakiza kuri 30 babadugana, ariko bishitse abapolisi bakabafata baca bavuga ko bipakije ku mafaranga ibihumbi 10 mu mafaranga y'amarundi. Ariko rero bivanye n'ibituma bitandukanye abantu baba baduze gukora ruguru, hari abemera kurekura iyo noti. Nk'abaduze mu rubanza nta cizere co kurara bamanutse, kuko bagira, kuko imiduga yo mw'ijoro usanga izimvye bagucira amafaranga menshi. Ku ma agence nka Volcano y'i Bujumbura ubu ntivyoroshe ko urara utabuje itike ku miduga ija mu ntara z'uburaruko, kuko bavuga ko bataba bazi ko bakora kubera ubukene bw'ibitoro. No ku bituro bimwe bimwe vy'iyo agence yo mu karere k'uburaruko nta matike abipakiza bapfa kuronka. Kuri agence ya Volcano mu Kayanza kuri uno wa 17 Mukakaro nta matike bariko baha abipakiza bamanuka. Bavuga ko hata miduga y'iyo agence yaraye mu buraruko, kiretse uwaraye ugiye i Muyinga bataramenya ko ugaruka kubera ubukene bw'ibitoro. Ariko igitangaje ku mutaga Probox igukuye i Bujumbura ku bihumbi 30 mu mafaranga y'amarundi ikujanye mu Kayanza, ufashe iyigusubiza i Bujumbura uriha ibihumbi 15 mu mafaranga y'amarundi.
ariko bugorovye baca bagwiza kabiri n'akarenga bakakubwira ngo bagucishirijemwo ngo ntibariko barakora. Ikibazo c'ukwiyunguruza mwebwe aho muherereye mukibona gute? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire.